umwana yavyawe n'uwo mukenyezi canke uwo mwigeme niwe bita ikivagundu kuko yaba akomotse donc baba bafatiye nyina wiwe binyegeje mwigundu ry'igitoki. Murumva yuko iri jambo ikivagundu benshi bapfa kurivuga batukana agatuka umuntu ngo wakivagunduwe atarazi kirangeri. Benshi ntibarivuga neza aravuga ngo girangeni ariko bavuga kira. Donc kira simbimanga bafise ibintu byinshi bavuga. Rero tuje ku jambo kirangeni twumve iryo jambo iyo ryaje rikomoka n'impamvu bakoresha iryo jambo mu keza. Ingeri rero cari igikoko bavuga ati urakize ca gikoko, donc uravyaye uribarutse uragiye mu bakenyezi. Iyo umwigeme atagiye ku mugabo, umwigeme tugiye kurabira hamwe rero iryo jambo ukwezi kwa buki, impamvu ryarabayeho canke impamvu rihari canke impamvu abantu baja barikoresha kenshi cyangwa tubona abantu benshi iyo bashakanye canke bubatse ubwabo tubavuga bati ngo bagiye muri lindomye canke ukwezi kwa buki. Byahozeho kuva kera no mu binjana biheze, byamyeho si vy'ubu gusa, vyarakogwa cane kandi wari umugirwa ukogwa gose. Ndabaramukije bakunzi bayaga nawe TV, umwe wese mu cubahiro Imana yamuteye, umwe wese aherereye mu mpande zine zigize isi, abari mu burengero, mu manuko, mu buraruko, mbese no mu buseruko. Ndabaramukije cyane, ndabipfurije amahoro y'Imana abane namwe. Ni jewe Alain Ndikumana cangwe Alan kuri yaga nawe TV, ngarutse imbere yanyu muzindi nguvu zidasanzwe, mu bundi buryo budasanzwe, no mu biganiro bigiye bitandukanye kandi ibiganiro biteguye neza cyane. Uti uno musi rero mbafitiye iki, mbazaniye iki, tuje kuganira kuki. Mbanze mbibutse avayo kubandanya n'ibinzanye, mbanze nkwibutse ukaba uri mushasha ubanze ugire sabone kugira ibi biganiro biryoshe, ibiganiro birimwo ubwenge, ibiganiro birimwo inyigisho mbese n'impanuro bigiye guca kuri Yaga Nawe TV, uze urabikwirikirana ikibiriraho uko bigiye bihaca, uzuraronka ama notification. J'aime kugira ibiganiro vyacu utwereke ko ubikurikirana kandi ubikunze. Commentaire kugira iki arico wipfuza, arico ushaka kudusaba canke ushaka kuduterera, nico kibanza twabasigiye. Twarasize ko na nimero zacu dukoresha kugira muze muratwandikira canke aco mukeneye kutuvugisha murazibona ku ma ecran yanyu. Reka twigarukire rero mu kiganiro nyezina. Tuje n'ikiganiro gishasha muzoza murabona gihaca gica kuri televiziyo yacu, televiziyo yanyu. Ikiganiro kizoba kirimwo ubwenge n'ubumenyi bugiye butandukanye, aho tuzoza turasigura canke tuvuga amateka y'abahise n'ivyahise, mbese n'ibintu vyinshi abantu benshi bagiye batazi, aho tuzoza turabasigurira ku mvo zigiye zitandukanye. Bakunzi bayaga nawe TV, tugiye kwiga, tugiye kumenya, tugiye gusobanukirwa ibintu bigiye bitandukanye. Mutigute integuro y'ikiganiro gishasha giye kuza, ni integuro izoba irimo ikiganiro kirimo ubwenge cyane. Bakunzi bayaga nawe TV, tugiye kwiga, tugiye gusoma ibitabo, tugiye kurondera amateka y'ivyahise nakahise mu bintu bigiye bitandukanye, abantu, ibintu, eka ibigiye bitandukanye abantu benshi bagiye batazi. Twabemereye kuza rero turabavumburira ce turabacukurira bimwe muri vyo. Ubane natwe kuva ikiganiro gitanguye gushika kumpera, ko iki kiganiro kizoba kirimwo inyigisho nyinshi cyane mugiye mutazi. Uno musi nkuko ari ku ntango tugiye gutangura mu kino kiganiro, tugiye kurabira hamwe amajambo amwamwe
tugenda dukoresha mu mvugo buri munsi ariko tutazi ayo majambo ikintu asigura. Usanga mu kibano muri rusangi hari amajambo tuvuga tutazi inkomoko y'ayo majambo, tutazi insiguro yayo, mbese ugasanga tuyakoresha uko bukeye uko bwije. Bana nanje nkuko nabivuze tugiye kwiga ku majambo amwamwe twama dukoresha. Hari amajambo dukoresha tukavuga tukabwira umuntu canke tukumva avugwa ariko tutazi muri rusangi insiguro yayo majambo. Uno musi tuza guhera kure cane, duhera ngaha ku majambo y'ikirundi, ku majambo yo ngaha iwacu mu gihugu cacu benshi bagenda bumva dukoresha avugwa ariko batazi insiguro neza na neza yayo majambo canke amajambo iyo ya Java. Reka dutangure ku ijambo rya mbere bese bakunda kuryumva umenga ni igitutsi cyangwa bumva rivugwa batazi ijarijo. Reka dure ku ijambo benshi bakoresha ngo ikivagundu. Ijambo ikivagundu ni ijambo rigizwe n'amajambo abiri, harimo ijambo kuva hamwe no mwigundu. Kuva twese turahazi ni guturuka, ni gukomoka canke kuzanana, ico sinzaho gisigura ko cane. Ariko igundu, igundu muri rusangi bavuze igundu barivuga ku biti, ku bitoke, donc bigize igundu nyene umugwi uri hamwe w'ivyo bitoki cangwa w'ivyo biti. Rero no mutse gukoresha ijambo ikivagundu tubanze turyumve neza, twumve insiguro yayo n'umuntu bari bakwiye gutuka ico gitutsi canke umuntu bita iryo zina. Sinzi ingene uza kubifata, harabifata nkuko ari gitutsi, abandi bakabifata nkuko ari zina risanzwe, nkuko bituza kuvyumva neza cane. Rero ijambo ikivagundu ni ijambo bita umwana. N'umwana bamwita ikivagundu. Tugire kumenya umwana bita ikivagundu wariwe n'ingene n'icatumye bamwita ikivagundu. Nababwiye yuko ni ijambo rigizwe n'amajambo abiri, harimo kuva hamwe no mwigundu. Donc benshi boca bavuga ati ni umwana yakomotse mwigundu y'igitoki canke y'igiti. Aho hambere hahise abatama cyangwa abargabo, murabona haruguru hari ibitoki vyinshi, inyuma y'inzu hehe wasanga rero hari amagundu y'ibitoki umuntu ashobora kwinyegezamo. Uti vyagenda gute rero kugira iryo gundu rize guteba aho ryitirirwa umwana? Abatama canke abagabo barakunda kwinyegeza mwayo magundu y'ibitoki, hama bagafata ku nguvu abakobwa canke abakenyezi. Rero ku nguvu, gufata ku nguvu, turumva nyene ko ari gukorera ivyamfurambi umwigeme. Rero mu gihe bafatwa ku nguvu baratwara amada, kuko nta buryo bwo kwikingira bwari buhari, nta nubahuka kubivuga. Murabona imico yacu y'ikirundi uko yari imeze, nta nuwari yubahuka kuja kuvuga yuko yafashwe ku nguvu, ahubwo bavuga ati hora hora ntihagire n'uvyumva. Rero byarashika uwo mwigeme canke uwo mukenyezi bafashe ku nguvu, yafashwe n'umutama yari yinyegeje mu iryo gundu ry'igitoki, agatwara inda. Kuko nababwiye ntibashobora kubishira hejuru canke ngo baje banyarukire kwa muganga kuja gukinga ingwara canke gukinga izo nda batipfuza. Rero harabamwo uko gutwara kwinda kuwo mwigeme canke uwo mukenyezi bafashe ku nguvu. Bamaze rero, amaze gutwara iyo nda yaribaruka nkuko abandi bakenyezi bibaruka. Umwana rero yavyaye niwe bita ikivagundu. Umwana yavyawe n'uwo mukenyezi canke uwo mwigeme niwe bita ikivagundu, kuko yaba akomotse, donc baba bafatiye nyina wiwe binyegeje mwigundu ry'igitoki. Murumva yuko iri jambo ikivagundu benshi bapfa kurivuga batukana, agatuka umuntu ngo wakivagunduwe atarazi neza na neza iryo jambo ikivagundu iyo ryaje riva. Murumva rero umwana yari yitwa ikivagundu, yari umwana yavyawe n'umwigeme canke umukenyezi bafashe ku nguvu, bari binyegeje mwayo magundu y'ibitoki. Murumva yuko tugiye turamenya ijambo rya mbere ikivagundu. Reka tuje ku ijambo rigira kabiri. Twama twumva abantu bavuga iyo umwigeme canke yagize ubugeni canke akavyara baramwita
baramubwira amazina, baramuvugira, bari amajambo bakoresha gukeza umwigeme. Barakoresha ijambo kirangeri. Benshi ntibarivuga neza, aravuga ngo girangeni, ariko bavuga kira. Donc kira, simbimanga, bafise ibintu byinshi bavuga. Rero tuje ku ijambo kirangeni, twumve iryo jambo iyo ryaje rikomoka n'impamvu bakoresha iryo jambo mu gukeza umukenyezi yibarutse. Ijambo kirangeni rero baribwira umukenyezi yibarutse kubera iki? Ni jambo ririmwo amajambo abiri, naryo nyene rigizwe n'amajambo abiri: gukira, gukira, gusimba, donc kubohoka. Donc yarakira, agakira ngeri. Ngeri rero cari igikoko, bavuga ati urakize ca gikoko, donc uravyaye, uribarutse, uragiye mu bakenyezi. Iyo umwigeme atagiye ku mugabo, umwigeme atavyaye, umwigeme yaheze iwabo, nkuko bavuga ngo yaheze kwishiga, bari bafise uburyo bakoresha kera mu novuga kumukumira. Bamukumira, wasanga baramwubakiye akazu, barubaka akazi inyuma, bakamushirana inyuma y'urugo, inyuma nyene ahantu atawuja kumuraba, babona umenga ni igitetegwa, babona umenga ni donc ni kivume, bakamushira inyuma. Rero ngeri cari igikoko caza kumurya, kuko yapfiriye inyuma iyo bari baramwubakiye ako kazu, agapfira inyuma. Yari ico gikoko rero citwa ngeri. Nico rero bavuga ati ni igikoko kiza kurya uwo mwigeme atagiye ku mugabo, atavyaye. Rero urumva yuko bamubwira kirangeri, donc urasimvye imanga, urarokotse gwingeri, kuko ntibashobora kumushira muri ka kazu bubaka inyuma, kamwe baza kumutamwo akazopfirayo, akazosangukirayo. Iryo jambo rero kirangeri barikoresha bakeza umuvyeyi yibarutse, kuko bavuga ati uratomboye, ugira ubu buntu, ntibazoguta inyuma muri ka kazu, ca gikoko ngeri ntikizoza kukurya. Kubera iki? Ubaye umuvyeyi. Kuko urumva niyo umuvyeyi ariko aravuga, umavuga ati wanshize mu bavyeyi, kera narabatinya, ariko wanshize mu bavyeyi. Donc yakize ca gikoko ngeri, yasimvye imanga, yakize gwa rupfu, yakize ka kazu bamutamwo inyuma. Niyo mpamvu mu kumukeza bakoresha urakira ngene. Ijambo rigira gatatu naryo tugira turabire hamwe, ijambo bita agahundwe. Turumva navuga ngo yo ngo arumiwe, ngo yaguye mu gahundwe, ngo twaguye mu gahundwe. Donc amajambo agenda agaruka arimwo agahundwe. Benshi bumva umenga nukumigwa, nugutangara, ariko ntabwo ari gutangara canke ntabwo ari kumigwa. Agahundwe nakazu rero bubaka inyuma, ni ka kazu bashiramwo wa mwigeme atagira gute, ataja ku mugabo, atavyara. Niko bita agahundwe. Bakubaka inyuma hinyuma, bakagashiramwo uwo mwigeme, ntawamugaburira, akicwa n'inzara. Na ca gikoko ngeri navuga kimeremeje kubabwira, niho caza kimusanga, niho caza kimusanga kije kumuriraho. Rero kugira barinde umwigeme ngo bamushira umwako gahundwe, ako kazu bubaka inyuma, akazu katari, donc akazu gato cane, murumva akazu ushaka kuja gushiramo umuntu azopfireyo, kara akazu gato katagira idi, donc akantu nyene numva nyene bubaka kugira umuntu adusangukiremwo. Rero kugira umwigeme barinde bamushiramo aho gahundwe, uti vyagenda gute? Umwigeme kugira barinde bamushira mu gahundwe, yaba ari umwigeme atigeze aca ku mugabo, atarose umugabo, atavyaye. Umwigeme ariko aragera mu bigero, barabona yuko hageze ko yubaka. Rero mu gihe atubatse, yabuze umusore aza kumuresha, bakabona ntavyaye, baragerageza avuga ati rero uyu yaturumbiye, ni gihumane, yahumanije umuryango, mujana inyuma hariya mu gahundwe, muterereyo. Rero baragerageza ico gihe, bakabona ntarose umugabo, ntarose umusore amuresha, ntagiye ku mugabo, bakaca bagerageza bakamujana kwa bavyara babo, kwa bayinasenge, ahaja kuvyaruzanya
n'abavyara biwe abahungu bo kwa Inasenge gushikaho babona yageze mu myaka 30 bakabona yaragiyeyo yarabuze mu vyara bibashimana cangwa kubera kera murabizi yuko abavyara batwarana kuri kwamye naho ubutubona umenga sikirenga bamujanayo naho nyene bakabona ntarose umusore bavyarana ngo babane niho yacagaruka iwabo kwase akava kwa Inasenge bikanka niho bamugarukana rero mu rugo bakaheza bakamwubakira kagahundwe bamaze kubaka kagahundwe hinyuma bakagenda bakamutayo akazopfirayo akazosangukirayo akazoribwa na ca gikoko citwa ngeri niho camusanga niho iryo jambo agahundwe umva kugwa mu gahundwe ni kumigwa gutangara kuba ahantu utari witeze ahantu atakikuraba ahantu atasaganirizo ahantu nyine nawewe uwumva nyene ko ibwawe buheze niyo mpamvu bahita mu gahundwe amajambo atatu nateguye tuza kwiga koko turi mu ntango nayo ubu rero tugiye kurabira hamwe ikindi gikorwa canke ikindi kintu twama twumva bavuga cangwa twama tubona abantu bakora tugiye kurabira hamwe ijambo bavuga ngo ukwezi kwa buki canke lune de miel lune de miel canke ukwezi kwa buki bavuze ukwezi nuko tubona ngaha hejuru mu kirere buri joro ukwezi kugizwe n'izo ndwi zine niyo mpamvu bakwita ukwezi tugiye kurabira hamwe rero iryo jambo ukwezi kwa buki impamvu ryarabayeho canke impamvu rihari canke impamvu abantu baja barikoresha kenshi cangwa tubona abantu benshi iyo bashakanye canke bubatse ubwabo bavuga bati ngo bagiye muri lune de miel canke ukwezi kwa buki vyahozeho kuva kera no mu binjana biheze vyamyeho si vy'ubu gusa vyarakogwa cane kandi waromugirwa ukogwa gose turabiye hamwe izo ndwi zine canke uko kwezi nivyo umugore canke umukenyezi canke umwigeme nico kiringo amara kugira aje mu gihe c'uburumbuke rero lune de miel ni novuga tuti cangwa ni igihe c'umwiherero umugabo n'umugore baja hamwe kugira ngo bamenyane cane baganire ivy'umushinga mushasha wo kubaka urugo baba batanguje ikindi naco ni kugira umugabo n'umugore baje hamwe mu gihe c'uburumbuke ku mukenyezi kize kigere umugabo wiwe ariwe bari kumwe wenyene atawundi mugabo baramukanije kugira abe neza amenye neza ko umwana w'imfura azovuka ari wiwe atankeka canke yikeka abandi kuko nigihe abashingiranye bamarana bari kumwe ukwezi kose kubera iki none bashyizemo ngo ukwezi kwa buki bashiramo ijambo ubuki ngo vyasaba yuko umugabo n'umugore mw'ico gihe c'ukwezi bamara baza baranwa ubuki kuko ngo ubuki nabwo burafasha mu gihe c'uburumbuke mu binjana vya kera vyaheze hoho hari kugira umugabo ahungishe umugore abandi bagabo niyo mpamvu tuza twumva tuvuga ngo bari mu kwezi kwa buki cyangwa mu rurimi rw'igifaransa ngo lune de miel benshi babigira mu buryo bwo kwiryohera kugira baryoherwe bashinzwe urugo rushasha bubatse umuryango mushasha benshi bibaza ngo ni igikorwa cyo kuryoherwa ariko nabwo ari igikorwa cyo kuryoherwa gusa kwari kugira iki umugabo yasire abesuri yuko umwana w'imfura azovuka ari wiwe kandi yavuga ati je ndamutwaye ndamukuye mu bandi yarafise abandi bari hafi yiwe rero mu kigihe c'uku kwezi reka ndamwigize kure yabo kubera ko hariho abantu usanga umukobwa canke umukenyezi naho yogira ubugeni hari abantu bari hafi yiwe bagomba bakimwandikira twa message bamwereka ati naho vyabaye ndacagukunda iki yari mwaye yogira amuhungisha abo bantu bakagenda ahantu kure atabantu babamenyereye bakaja kumara nayo ico gihe c'ukwezi kose niyo mpamvu rero babwita ngo
bavyita ngo n'ukwezi kwa buki barabikoresha abantu benshi twumva ngo bari muri lune de miel ngo barya shango bagize mariage ngo bagiye muri lune de miel benshi ntibari babumva umenga nyine ni kuryoherwa ariko objectif kuva kera mu binjana vyaheze lune de miel byari bagicari gikorwa kugira umugabo yasire yuko umwana w'imfura azovuka azoba ari gwiwe kandi yavuga ati reka ndamuhungisha abandi bagabo ndamukuye mu bandi ndamutwaye abandi ndamuhungisha abandi bagabo kugira iki tubane tuzinanye kandi kwari kugira iki baje hamwe bicare hamwe bamenyane kuko umuntu ni vyiza mu gishingwa urugo rushasha akanya rero kaba gakenewe kugira mwigane umwe bavuye iwabo ndakavi iwabo mugashinga urugo rushasha rero niyo mwaye yari indi ni nubwo buryo umva ngo bari mu kwezi kwa buki bwari buryo kugira bamenyane bisanzurane ko baganire ivyo vya projet nshasha batanguje projet yo kubaka urugo rwabo niyo rero ijambo ukwezi kwa buki niho ryavuye si vy'ubu gusa vyatanguye no mu binjana vya kera ukwezi kwa buki kwarahaba umugore n'umugabo bashinze urugo barafata igihe nocitana igihe c'umwiherero bakiherera bakaba babiri bakamenyana bihagije bakaganira cane kubijanye n'umushinga wabo batanguje hama umugabo akanasira yuko vy'ukuri umwana w'imfura avutse ari umwana wiwiwe atavyo kuvuga ngo umugore wanje mu kwezi tumaranye canke mu kwezi arafise abandi bagabo babaramukanije kandi kwari kugira kwa muhungisha abandi bantu amukuyemo abandi bagabo amukuyemo kuko si babamubona wenyene niyo objectif ya lune de miel rero bakunzi bayaga nawe TV tugiye kuzana amajambo menshi tugiye kwiga ibintu byinshi tuzoza turabasigurira inkomoko yavyo canke iyo vyavuye tugiye kubabwira amateka y'abantu muri kahise twumva bavugwa benshi twumva bavuga ngo banaka na banaka mutazi cane ico bamaze canke ivyo bakoze tugiye kuzana inyandiko abantu bamwe bafise amateka azwi cane ivyo baba barasize banditse amadoctrine yabo cangwe amatestama yabo tubasigurire ibintu bigiye bitandukanye rero mukunzi twabanye kuva ikiganiro kigitangura mbanze nkwibutse yuko ukaba ufise ijambo ushaka tuzokwigireko canke tuzoze gusiguriraho jambo umva ukwiye kumenya canke ijambo twosangiza n'abandi utwandikire kuri nimero ziri ngaho kuri ekra cangwa uje muri commentaire ubwi ati murandonderera amateka y'iki kintu canke y'umuntu murandonderera amateka yakahise kibi bintu ko twabwiye ko iki kiganiro kigiye kuza ari kiganiro kigiye kwigisha ibintu bya kahise kigiye gusigura ibintu by'ubwenge cane ibintu abantu banditse biri mu bitabo bigiye bitandukanye canke amateka agiye avuga kwisi singaha gusa mu Burundi jabuka n'imbibe kwisi yose ndabibutse rero ko mwari kumwe na jewe ndikumana ale kuri Yaga Nawe TV ukaba rero uri mushasha subire ndakwibutse ugire subscribe kugira ibi biganiro by'ubwenge bigiye kuza biraca kuri Yaga Nawe TV bize biragushikira jeme ugira utwereke yuko ivyo twavuze wabikunze ntiwibagire na partage bagenzawe nawe ubu bumenyi n'ibi biganiro barakeneye kubibona partager usangize bagenzi bawe kugira nabo tuze turigira hamwe tuze turamenya kahise cange amateka y'ibindi bigiye bitandukanye tubibutse yuko rero tutakoresha na YouTube gusa turafise page ya Facebook ja kuri Facebook gire wandika ati Yaga Nawe TV urabona page ugire suivi uzoza uraronka ibintu bigiye bitandukanye ama briefing mato y'ibiganiro biza biraca kuri YouTube canke inkuru ziba zigezweho turafise na group ya WhatsApp irimwo abakunzi n'abanywanyi ba Yaga Nawe TV hazaraca vyishi twaganira vyishi nawe urahawe ikaze utwandikire kuri nimero ubona nga kuri ekra tugushire muri groupe mwari kumwe na jewe Alendi Kumana cankwe Around the One Around the First mwama muri kumwe mu biganiro bigiye bitandukana kuri Yaga Nawe TV ndabakunda atamwebwe natwebwe Imana ibampere cakwibarutse hamwe na Yaga Nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo